nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Luka mweranda. Mukama. Muri jya minsi abafarizayo bari babajije Yesu igihe ubwami bw'Imana buzozira. Yesu arabishura ati ubwami bw'Imana ntibuzana n'imenyetso ziboneka ngo bavuge ngo buraha canke ngo buri hariya, kuko ubwami bw'Imana buri muri mwebwe. Abwira rero abigishwa biwe ati hazoza igihe muzokwifuza kubona umunsi niyo woba n'umwe w'umwana w'umuntu ntimuwubone. Bazababwira bati ehe nguriya canke bati ehe nguyu, ntimujeyo ntimubakurikire. Nk'uko umuravyo urabiriza mu ruhande rumwe rw'ijuru ukaboneka ku rundi ruhande, uko ni ku mwana w'umuntu azoba ku munsi wiwe. Yamara abwirizwa kubanza kubabara menshi no guhebwa n'abantu b'iyi myaka. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Muri iyi minsi turiko tugenda dusozera mwaka wa liturujia. Amajambo y'Imana aradufasha guca tuzirikana ku musozo w'ubu buzima. Ari umusozo w'ubuzima bw'umwe muri wa mwanya aca mu rupfu agaseruka mu ntahe y'Imana. Ari umusozo w'ubuzima bwose uko tubuzi ngaha ku isi, mwihindukira mu buninahazwa y'umucunguzi wacu Yesu Kristo, kumwe tubivuga mu kwemera ngo ahazohindukirira mu buninahazwa aje gucira urubanza bazima n'abapfuye. Tubizirikanye uyu munsi twisunga iyi nkuru nziza, ariko ngira nteye tubizirikana twisunga iyi nkuru nziza. Turumvise ingene Yesu mu kutwigisha ku bijanye n'ingene ubwami bw'Imana buzokwigaragaza mu ihindukira ry'ubunahazwa bwiwe, abaye nk'utwereka ingene uko garagara ku bunahazwa bw'Imana bufise impande nyinshi. Hariho ubwami bw'Imana ingene bwigaragaza bwa mbere muri iki gihe cy'ubuzima bwacu. Yesu akatubwira ati ntimurondere kwama muburubona mu bintu vy'imenyetso zihanitse, kuko mvise ikibazo abafarisayo bamubaza umenga harimo no kugomba kwa kuntu bakunze kuza baramutega imitego ko yokora nk'ikintu kimwe gihanitse gose, agira bati iki nta gisivya n'ubwami bw'Imana bwigaragaje. Mugabo Yesu arabishuye akabereka ati reka kwama mugomba kuronderaho Imana iri mu bintu bihanitse. Imana ubwami bwayo buri muri mwebwe. Imana ntiyamiri mu bintu bihanitse, iri dans la simplicité y'ubuzima bwayo. Aho naho nyene harimo insiguro zibiri. Ubwa mbere insiguro ya mbere banje kubabwira, ababwiye ati ubwami bw'Imana buri muri mwebwe, kuko hagati yanyu niho ndi narabazaniye ubwo bwami bw'Imana, nubwo umenga ntavyo mwumva. Mukama mugomba kurondera ko ngoma ndabakorera ibintu by'ibitangaro bimena amaso, kandi turi kumwe. Ubwami bw'Imana buri muri mwebwe, buri muri jewe narababuzaniye. Murazi yuko agitangura kwigisha agira ati ubwami bw'Imana bwabashikiriye. Yesu Kristo aje azana ubwami bw'Imana muri twebwe. Turabufise rero mu buzima bwacu iminsi yose, kuko yama hafi yacu, cyane cyane muri aya masakramentu amuduha ku buryo budasanzwe, nko mu nkuka y'imisa akaza. Mugabo kubera kubimenyera twamatuko turamubaza ibibazo nk'uko abafarisayo, mbe ko atakantu ugikora Yesu unyereke kuri Imana, ko atabitangaza. Mbere agacagira ati hazoza n'igihe
muce mu bintu bikomeye hamwe mwicuza mukagira muti cyo subira icyo subira kutwereka ibintu by'ibitangaza nkacagiye twara tubibona Jean Priya yaje nkubara abantu guma bicuza twoswa korongo ni Jean Priya aza kurya cyangwa undi muntu yakuvuga nk'ibitangaro bibaye cyangwa akora ibitangaro bikomeye tihazoza igihe mubure mucanganye kigwe ubudini bugwiragire bwose ubereke yuko burimo abantu bibitangaza bamwe ahuha umuntu ngo kazonaguye hasi ariko amavuta menshi ariko ububasha bandi bazoguma babwira bati ari muri kariya kadini ari muri uriya mu pastori ari hariya muri Afrique du Sud ari muri Nigeria ari yeza akagira ati reka gutumutwe muzoca mu bintu bibagerageze mugabo yabitubwiye karati reka gutumutwe kuko ubwami bw'Imana muri kumwe Yezu ntitwame tumurondera mu bintu bitangaje Imana yarigize umuntu ibana natwe kugira ngo bijya vyawe bisanzwe by'ubuzima bwawe biduganwe mu bumana bihabwa agaciro kaho Imana ishobora kwiserura ikabana n'abantu ntibame bayirondera mu bicu ivyo bintu tusubire tubizirikane gose na cyane cyane muri iki gihe hari urugwirirane rw'abantu bose aguma baturesha Imana iri wacu iri hehe genda hariya genda kwa naka genda kwa pasiteri naka genda mu idini naka bagucishiriza ko nk'akanyisase afise amavuta mbe n'amaoki n'amausa n'amakisinza arigisha afise impemu arimwe impemu ngo yagiye muri impemu ukabona ingene abantu bariko barajuragirika Yezu kabwira ati yaba mwari muzi ko ndi hafi yanyu ubwa mbere rero ariko muvyumve neza suko menga ivyo byose naco bivuze oya ahubwo kumenya kubizirikana neza kubirimbura neza kugira ngo umuntu yumve neza icyo ariko ararondera icyo ashaka gushikako nahashaka mbere no gushikana abandi Yezu akagira ati ubwami bw'Imana buri mwe rero cyo kwabwira yuko ubwa mbere muri iyo siguro ya mbere nuko Yezu Kristo ari kumwe natwe cyane cyane muri ubu buryo nyine yaduhaye bunyarutse utarindura rondera kure harandi Imana bivuga ngo ntumwe Imana ngo ntiri kure yawe ntujye kwirondera ku bicu kuko ijambo rye biri hafi yawe irya jambo ry'Imana udasoma ugakunda gusoma WhatsApp ugakunda gusoma icupa ukakunda gusoma journal ukunda gusoma ibitabo binabiriya mugakunda no gusomana hagati yanyu mudasoma igitabo eputi ijambo ry'Imana riri ngaho niturisome ukumva udafise uwo mutima wo kurisoma nk'urihuriramwo n'Imana mugabo ari ngaho n'uburyo busanzwe buri hafi yacu abana benshi twariguze kuko byari bishushe twese dushaka gutunga ijambo ry'Imana mugabo ugasanga twariguze ugasanga risomwa cyane cyane n'ibinyenzi rigasomwa n'ibitangurirwa rigasomwa na twa dukoko twose tujyayo tukirira zijya mpapuro ugasanga naryo dusoma mbere ushima mbere tukanasoma n'amashapure menshi mugabo atajambo ry'Imana tuko turasoma ari ngaho habasigaye kandi no kumenya ingene umuntu arisoma ingene aritahura ariko bihera mu gusoma bwa kabiri Yezu gituma uvuga ngo ubwami bw'Imana buri muri mwebwe agombye kutwereka yuko igihe cyose tugendera muri bimwe bimwumvisha hagati yacu ari kwa gusangira urukundo kwitwararika gukunda abandi nk'uko Imana ibakunda ukamurikura bigerageza ubwami bw'Imana bwo kwigaragazamo kwitwarika gukora ibikorwa by'ikigongwe n'urukundo rw'uko ushaka kubiramwo n'Imana ubwami bw'Imana bwawe ko bukurangukamo reka kurondera ibintu bihanitse mugabo Yezu rero agaca duga rero umva aho ari ubwami bw'Imana mu bintu bisanzwe agacerekana mugabo kandi hazoza ibihe bidasanzwe bishobora kubatuma mwibaza mu ubwami bw'Imana buri hehe Yezu akagira ati mugumye umutima ntimutumutwe mwumve ko nibiko nabibabwiye
ariko kandi hazoza igihe ca gatatu. Mva mu gihe ca mbere niki gihe gisanzwe twese tubamwo, ariko kandi ni gihe c'amageragezwa umuntu ashobora kubamwo akibaza ati Imana iri hehe, ubwo ntiyankuye kwiminwa. Igihande ca gatatu, ikingo ca gatatu ni igihe azogaruka mu buni nahazwe. Yabivuzemo byose birimwo, niba mwibaza ngo ni theology ariko ndababwira n'amajambo y'Imana. Gambe yavuze ati ubwami bw'Imana buri muri mwego, gakaragira ati hazoza igihe mwicuza. Mugabo kandi cagira ati ngo ni nkuko ngo muravyo murabiriza hariya urabiriza ngaha, mugabo abo hirya no hino bose bakawubona. No kuvuga igihe azogaruka mu buni nahazwa bwiwe, hamwe bose ngo n'abamusogose bazomwihweza, bose bazomubona mu buni nahazwa agarutse. Aho rero Yesu aratubwira ati ntimurondere kumenya umunsi n'isaha. Ejo bundi turiko turabiganira n'umujournaliste muri BNP TV, arambaza ati none pati kubera iki Imana yaduhishije umunsi n'isaha? Ugiye kuraba Imana yaduhishije umunsi n'isaha, Imana ni nziza cyane, kuko iyo tubwira umunsi n'isaha nibaze yambuteyaje yobaho y'ukwiregesha twogira twega pati imbere yaho gatoya. Nibaze ingene abantu bo cyafata iyindi minsi yose y'ubuzima bwabo bakayisesagura, bakaba mu bintu bagira bati ntiyaragera. Ingene iyo minsi yose bipfuye. Namubwiye nti mu bisanzwe Imana yarase kutubwira umunsi atari uko igombye kuduhisha, mugabo kuko igombye kutubwira iti iteka n'ubuhambazi bw'uyo munsi binyegeje n'iteka ry'umunsi wose. Ntupfishe ubusa umunsi wose ubuzima bwawe. Imana yabiduhishije kugira ngo iha agaciro umunsi wose ubuzima bwawe, nk'umunsi wo gushobora guhura n'Imana mu buryo buhishije, bugutegurira kuzohura nawe mu buryo rero bugaragara mu mwakaka wiwe. Ntuzoshobora kumubona mu buryo bw'umwakaka we muri ntazwa bwiwe utemeye guha agaciro umunsi w'ubuzima bwawe n'umunsi w'ubuzima bwa mugenzi wawe. Cyo ntumuravyumva? Igihe cyose urondera guha agaciro umunsi, ntufate minene gucike nk'umunsi wo gusesagwa. Nagiye avuga ati ntubemo nk'umuntu aborewe, atagira lisidite y'umutima y'inema y'Imana, aborezwa n'ibiriya by'ubuzima bwa miso, cyangwa akaborezwa n'imyitwarariko imuremera, agasanga ntakiri kumwe n'Imana, yibanira n'abapfumu. Agatumutwe akibagira ko Imana imubona mu vyarimwo vyose. Uwo munsi, uyu munsi Imana yaguhaye ubuzima uwizokongera. Mbere niyo ushobora gusanga warasesaguriye mu bintu wabayemwo kure y'Imana, Imana ikagira iti uyu munsi wumvise iri jambo ukubera umunsi wo guhura nayo, ugabana ubwitonzi bw'Imana. Kuba mu misi y'ubuzima bwacu tubana na bwitonzi w'Imana. Mwumvise ingene igisomwa ca mbere gitazira kikagaragaza amateka y'ubwitonzi bw'Imana. Aya mateka muri ko murayumviriza, nta muntu ari hameze gutya. Mwumvise uyu muntu, haraho muramubona. Uyu ni Yesu, ni mutima wa Yesu. Ariko mwumvise arakajambo keza kavuzwemwo kagira kati ngo ubwo bwitonzi ngo buhora bushungurukira ku mitima y'aberanda, bugaheza bukabagira abakunzi b'Imana n'abahanuzi bayo. Buramanuka iwacu, ntidusa nabwo mugabo burazi iwacu kugira ngo buze buraturera, nkuko ijambo ry'Imana ryavuze mu minsi iheze ngo tugende natwe turegera ubwo bwiza bw'Imana, kugira ngo wa munsi w'ubuni nahazwa aho buzogarukira mu mwakaka muri nahazwa, Yesu azogarukira muri nahazwa asange wahinduye iminsi y'ubuzima bwawe ukuzuragera ubwo buni nahazwa. Uyu munsi Imana ikongeye n'iminsi iri imbere, ese yo kwamiza ikuzanira gukayangana mu bwitonzi bw'Imana. Ubwitonzi rero si bumwe bw'ababikira bambaye amavoile canke abakristu bambaye amashapura ngahe kwizosi, ku kuboko, ku kuguru, ngira ngo biri mu gutangura no mu kuguru. Usanga umenga ari kuri sasti buri minota 10 aritonda mukama.
oya. N'aya mateka twumvise ingene umuntu agerageza kuza arayegera mu mutima wiwe, si ukuba ataco wica, ataco ukiza, ataco ukoma, oya si ivyo. Mbere umwitonzi akaba umuntu w'incabwenge. Sinzi umurengeze kwandika akantu keza kagira ati incabwenge iraruha ihanika mu kurondera inyishu z'ibibazo, umwitonzi azi kudakwega mu buzima bw'abantu. L'intelligent est celui qui se fatigue à trouver des solutions aux problèmes que le sage sait éviter. Kwari igihe twigira incabwenge tugasanga turiko turakwega ingorane z'ubuzima mu buzima bw'abantu, tukaja kuruha turondera inyishu zabyo, aho abantu bazi kwitonda, bazi kugenza runtu, bazi kugenza rufasoni, bazi gukerebuka bakarondera amayira akorera ubuzima, baturinda ingorane nyinshi, bakadutuma ubuzima bunyaruka kwegera ubwiza bw'Imana. Dusabe natwe bene ubwo bwitonzi butwegereza ingingo y'Imana, igaheza ikadutuma dushikira ubuzima bwiza bw'umwuzurira, dutera twegera buri nahazwa bwa Yesu Kristo ahazogarukira. Amen.